mugire mukurikirane radiyo Cirimoso isoko ry'ukuri. Inshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro vya Radio Cirimoso, uyu ni wa mwanya wa cahigano tubashikiriza uko indwi itashe. Iganiro c'uyu musi mugishikirizwa na Liane Indere yafatanije na Dismas Bizoza na Rugema Michel, tukaba tubitegurirwa na Emmanuel Nkurunziza. Tubaye ikaze mwese. radiyo Cirimoso isoko ry'ukuri. Igihe haramukirwa kwibuka ubwicanyi bwaje bushaka guhonya abatutsi mu makomine ya Ntega na Marangara, twari tumaze iminsi tubashikiriza urukurikirane rw'ibiganiro vy'ihonyabwoko ryo 1993. Twari tumaze indwi tubahaye igice ca mbere c'ivyabaye mu ntara ya Gitega. Uyu musi rero nivyo tuza kubandanyirizako. Mu kuvuga ubwo bwicanyi bwaje buhonya abatutsi mu ntara ya Gitega mu 1993, turaza kugaruka ku mazina y'abari barongoye ivyo bikorwa bigayitse, baba abari bari mu ntwaro canke umugambwe Sahwanya Frodebu. Bashobora kuba batakiriho, ariko murumva ko ivyo bakoze vyovyo bikihari, ndetse n'ingaruka zavyo zicibonekeza. Kuba rero tugaruka ku mazina y'abo bantu, naho baba barapfuye si ugusimbura ababo. Kuri ubu abo babo ntibigeze bibonekeza nabo muri ivyo bikorwa bigayitse uwabo yasize akoze. Ni ukugira ngo ahubwo abari bamuzi bakihari bashobore kwibuka uwasize akoze iryo shano. Kuri ubu harimwo abari barinyegeje batashoboye guserura ngo bavuge ivyo babonye aho bari binyegeje. Tukaba tubasaba yuko hagize ico bokongerako botwakura kugira ngo ukuri n'ubutungane bishobore kuzokoroherezwa. radiyo Cirimoso isoko ry'ukuri. Twotangura tuvuga ko muri komine Gitega ari naho ku mugwa mukuru wa province muri rusangi ho kwitwa ko hasinzikaye kubaye hamugereranyije n'ayandi makomune. Ivyo bikaba vyagenze ko kubera ari akarere kagwiriyemwo amakambi ya gisirikare, bigatuma bene kwigishwa guhonya abatutsi batashotse bashira mu ngiro ivyo bari barumvikanye. Ariko naho bimeze bityo, mu bice biri hirya y'igisagara ca Gitega, abanywanyi b'umugambwe Frodebu barishe abatutsi batari bake, abacitse kw'icumu bahungira mu gisagara ca Gitega. Ivyo ko hari abiciwe mu turere turi hafi cane y'ahari amakambi ya gisirikare yari kubatabara, vyarateye imyidogo mu batari bake mu bacitse kw'icumu. Radiyo Cirimoso ikazobigarukako igihe izotandukira kurimbura ivyari gukorwa kugira ibara ntirigwe canke naho kugira ivyononekara bibe biki. Ivyo bikazosaba kwihweza uruhara rw'indongozi mu nzego no ku ngero zitanye. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Muri komine Gitega rero ubayorera Kaburamatari twamaze kuvuga uruhara rwiwe mu gutanga amategeko yo kuzibira amabarabara, akaba yari kumwe mu muduga na Musitanteri Gerard Mbonimpa bagenda barakwiragiza amabwirizwa y'ingene hozibirwa amayira y'abaza gutabara abatutsi bagire bamare. Muri ico gikorwa nyene hari kandi uwitwa Simbavimbere yari umuhanuzi wa Buramatari. Ku rundi ruhande muri iryo sekeza ry'ubwicanyi hakaba kandi n'imirwi y'abakozi bo mu bisata bitanye. Twotanga nk'akarorero ka Emile Mohamed yatwara ibiro vy'igendereza, uwo ngo akaba yafatanije n'uwari arongoye ikambi ya gisirikare ya Bajayene do Gitega, ngo nibo baremesheje abari bakoraniye mu ngoro y'umugambwe Frodebu ko bogumya umutima atawuza kubaciramwo. Uwundi yari arongoye ivyo bikorwa vyo kuzibira amabarabara ni Gregoire Ndayongeje yari inspecteur cantonal, akaba yafashijwemwo n'abadandaza babiri bitwa Piki Gufi na Gamariyere Nzirumukeko. Naho atawo badandogora bose, ntitworangiza izi ndongozi za komine Gitega tutavuze uwitwa Innocent Uwimana yazanye icuma bita tronçonneuse mu Gifaransa co guca ibiti bitagoranye. Kikaba cagize uruhara ntangere mu kuzibira amabarabara yari gucamwo abajejwe umutekano bari gutabara abo batutsi bariko bicwa bunyamaswa. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Tuvuye mu gisagara ca Gitega rero tugasimba kumene Giheta twari twabaciriye ku mayange mu ndwi yo hirya ayo abatutsi baho babonye. Hampande yaho haza komine Bugendana. Muri iyi komine ni Musitanteri witwa Gaspard Nsabimana yatanguje ubwicanyi. Bane mu bakuru bamunganiye muri iryo bara bakaba ari Pascal Ndaruseguriye yari directeur wa lycée pédagogique, Wilinkunda Banyanka yari préfet des études na Gerard Kayogori yari umwigisha aho kuri lycée ya Mugera.
hamwe na Anezi Sizobahamvya yari umwigisha ku ishuri ritoyi ryahimugera nyene. Abenshi mu bici wahibugendana babanza kubaboha kumwe Ndadaye yari yabivuze mu Kayanza muri Rusama mu 1993, hanyuma bakabata mu Ruvyironza, abandi nabo bakabaturira babona. Muri komine Taba uwari musitanteri yitwa Louis Ntamakuriro niwe yazindutse aratanga ya mategeko yahawe na Buramatari ariko acanyarukira kuja Igitega. Uwamusigariye mu kurongora ivyo bikorwa bigayitse akaba ari uwitwa Ildefonse Havyarimana yari umunyabigega wa komine. Muri komine Makebuko umwe mu bagize uruhara nyamukuru mu kwicisha abatutsi nuwari ajejwe ikigega ca komine akaba yitwa Monfort Nibitegeka. Niwe yagiye gushikiriza musitanteri wa komine amategeko yatanzwe na Buramatari, akaba yarayo gusitura ibiraro vyose hamwe no kuzibira ibarabara rikuru rya RN8 rija mu Rutana. Aho hose hakaba hari kugira ngo ntihagire n'abasirikare baza kubaciramwo igihe bariko barica abatutsi. Muri komine Mutaho abayoboke ba Frodebu bakoze ubwicanyi bari barongowe na musitanteri waho abaye Andrea Ndereyimana hamwe na Filipo Kambayeko yari umucamanza wa sentare y'intango. Muri komine Ryansoro wararongoye komine Andrea Bagimare niwe yatanguje isekeza. Uwa marorerwa yakoze n'inyuma y'imyaka ingahe baracayikugura. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Muri komine Bukirasazi inama yo kugena bamara abatutsi yagirijwe na musitanteri Desire Heza umuryango ayigirishiriza ku muhana witwa Leandre, ico gihe yari directeur du développement rural muri Bubanza, mugabo akaba yari mu karuhuko iwabo muri iyo minsi. Uyu musitanteri ico yarushije abagenzi be mu bubisha nuko akarenga rimwe yitangiye akarorero n'amaboko yiwe mu kwica. Yaranagaragaye kandi mu kwiyumvira uburyo bushoboka bwo gushinyagurira abagira yice canke yicisha. Nk'akarorero niwe yategetse abicanyi arongoye ko imbere yo kwica abagore bibungenze babanza kubamanika ku musaraba maze hagakurikira kubafomoza izo mbanyi. Ibi nivyo yagiriwe wari umutambukanyi wararongoye umugambi w'iprona muri iyo komine ya Makebuko. Ivyo byose uwo musitanteri Desire Heza umuryango ngo akaba yabikora avuga ngo twice abatutsi hamwe umwana w'umuhutu azobaza ingene umututsi yasa. Uyu musitanteri wa Bukirasazi kandi yaranategetse ko bashahura abagabo b'abatutsi imbere yo kubaturira na essence. Iyo nayo ikaba yari yazanywe n'umudandaza wo kwitaba yitwa Timote. Hari n'ikindi catumye iyo komine ya Makebuko iba rurangiranwa mu kibi. Ico naco ni imfashanyo mu bwicanyi. Abicanyi ba Frodebu muri iyo komine baronse bakaba bayishikirijwe n'uwitwa Melchiade Ngurube, ico gihe yari umunyeshuri mu ishure kaminuza rya gisirikare ISCAM. Nawe nyene yari asanzwe ari mu kiruhuko iwabo, ariko ngo acumva ko habaye igerageza ryo gutembagaza ubutegetsi yaciye abangukira kuja kuri brigade Mwanzari ahatora ibikoresho mu gisirikare umusirikare yitwaza arme individuelle. Bikaba bitamugoye kuko amategeko yarabimurekurira kubera yari asanzwe ari umunyeshuri agiye kwintwaza ngabo candidat officier. Ico yakoze mu nyuma ariko akaba yaciye aje gufasha abo Bafrodebu guhonya abatutsi. Ni gutyo rero yagaragaye ahitwa Inyamisure aho mubo yiyiciye arashe n'inkoho harimo witwa Jean Marie yari umuvuzi kuri centre de santé y'Ubukirasazi. Umuntu yihweje ingene uwo Ngurube yabayeho kuva turutse ISCAM kugeza ahure n'ubwo yari amaze igihe ashikiriza abatutsi birafasha kumurikira abahora bibaza amamuko yajya amapete ya gisirikare y'ikirenga nka general canke colonel atanga ukuntu kudasiguritse muri urya mugwi w'abicanyi wa CNDD-FDD gufikamye mu nda, aho umenga bayabatera biruka mu kiringo bize kaminuza ya gisirikare babanza gukonkoboka kugira ngo banashikire n'iry'ubukapitene canke ubukomando. Ikitavuzwe co akaba ari kuba majoro no kuduga, kuko imbere y'umuzo w'abicanyi ba CNDD iryo teka ryategwa ribereye nyene abeza mu beza. Radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Turavye rero kugene uwo Melchiade Ngurube bwakeye kabiri akagirwa colonel, naho yari ataye ishuri ataragira no mu wa kabiri igihe yaje gufasha abandi guhonya abatutsi. Tukanaraba kugene bahavuye bamugira general yaramaze gupfa atite posthume nkuko babivuga mu Gifaransa, hanyuma mbere bakagera naho bamwitirira Tribune Ngurube muri bumwe mu bwugamo bwari bugize Stade Prince Louis imbere yuko intwaro y'abicanyi iyihuganira ikayitirira ababisha bayo nyene bapfuye bari mu gikorwa cyo guhonya abatutsi. Abo bobo bita ngo ni intwari babandi banahebera umunsi wabo mu kwezi kwa Munyonyo. Umuntu rero yifashishije ico cubahiro kidasanzwe cahawe uwo mwicanyi yitwa Ngurube Melchiade arashobora gutahura ibitari bike mu bisanzwe biranga intwaro ya CNDD-FDD yashikiriye ubutegetsi bitabereye, haba kubiraba ugushira hejuru abantu bamwe bamwe mu gisirikare, haba mu bijanye no kugena umuntu ashika hejuru mu bisata bindi vy'intwaro. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro.
ubwa mbere nko mu bijanye n'ubushirwa hejuru mu gisirikare muri uwo murwi biribonekeza ko aba ari uwishe benshi akanabica rubi. Iyo bitabuko uwaye Adolphe Nshimirimana bose bibuka amabi yasize akoze ntiyari gupfa abaye Lieutenant General kuko atari yararenze umwaka wa 6 w'amashuri mato mato imbere yuko yigira mu gisirikare ca Zaire aho yahavuye akurwayo mu 1993 azanywe na Frodebu ngo abucungera ubuzima bw'ahoze ari cegera c'umukuru w'ibiro vy'igendereza kuri iyo ntwaro umuhisi Christian Sendegeye. Ubwa kabiri kubiraba uburyo bwo gushikira amabanga komakomeye muri iyo ntwaro ya CNDD n'uwo fatira kuri Adolphe Nshimirimana nyene yotahura ibitari bike. Ahabiriye mu ishamba mu 2003 akamara igihe ari cegera c'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare mu nyuma yahavuye agenwa kuba administrateur général du service national de renseignement. Ariko kubera itegeko rigenga urwego rw'igendereza ryahavuye ritomora ko nguzezwa amabanga yo kurongora urwo rwego ateza kubisa urupapuro rw'umutsindo rwa kaminuza. Adolphe Nshimirimana rero yabangukiye gukoresha diplome y'amagendo, diplome de licence en droit. Basokuru ariko barayamaze bati no wanka wo muvuga ukwari. Kuri iki impapuro z'umutsindo za magendo siwe wenyene yabaye umuryambuka. Haba mu bari basangiye gutwara kiriho, haba mu bakurikiye, reka mbere no mu bagitwara ubu intwari itabereye ya CNDD igumirango n'impapuro z'umutsindo za magendo iba ariko naho bihambaye mu buzima bw'igihugu ntitubiteba ko kuko kubijanye n'ihangiro rya radio Cirimoso igikuru kwari kwibutsa no kwereka batabizi ko mu Burundi abakoze abanyabwoko bashigwa imbere bagashigwa hejuru. Tukizera ariko ko bagenzi bacu bakora ibijanye n'ubutunzi canke imibano babifata nka nkama maze bakazohava batwunganira mu makuru yabo. Ukuri ubutungane niyo nzira y'amahoro. Turabakengurukiye mwese mwakurikiranye ibiganiro vyacu vya radio Cirimoso naho ubutaha tugira Burundi buziriho nyabwoko murakoze naho ubutaha. Iyi mwariko murumviriza ni radio Cirimoso.